Amahoro neza, reka rero tugaruke kw'isomero uno munsi tugiye turabire hamwe icigwa ca Python. Tubanze tugire ukwiyibutsa ibintu bimwe bimwe vy'intango muri Python. Akarorero mu creafishe narabagiye gukoresha VS Code canke antigravity ukoresha aka kamenyetso ko kwayongerako. Ngomba nkere projet ngenda yite app.py. Donc chaque projet ya Python iba ifise extension py. Ikintu ca mbere co kumenya muri programmation ni iki? Ikintu ca mbere co kumenya c'est quoi variable? Une variable c'est quoi? Une variable fata ko variable ari une petite bolle. Ni petite bolle umuntu ashobora gufata ko ari nka boîte umuntu ashobora kubikamo ikintu kugira azogikoreshe mu guprograma. No kuvuga ni akazone ka mémoire ko muri ordinateur umuntu abikamwo valeur. Nk'akarorero si je vais créer nka variable peut-être nka variable âge. Donc no kuvuga ngaha i variable izo bifise izina izo ari âge mugabo à chaque fois la variable itegerezwa kugira valeur nk'akarorero 12. OK, ça c'est une variable. Donc ndashobora créer indi variable yo kuvuga izina, ndavuga ati OK ubu variable yanje ni izina valeur ni mukunzi. Voilà. Donc ibi rero tugomba tubigire muri programmation. Uno munsi ivyo tuza kurabira hamwe ibikurikira. Charge variable, turabe affichage, ivyo turabira hamwe kandi ne ico bita ama type de variable. Twagiye rero dufate tuje kuri editeur de texte yacu. Editeur de texte yacu ngaha twakaye fichier. OK, twavuga ko mu gukrea variable x égale 5. Voilà. On a créé une variable qui s'appelle 5. On va kuvuga y égale 10. Sawa. Aho kuvuga wamaze gukrea des variables urashobora kuzafisha. Mu kwafisha variable ugira gute ni print entre parenthèses ugacuvuga x. Voilà. OK. Dupime ko ibi bikora. Rero cliquer nga tandika Python 3 et puis j'exécute. Voilà. Donc nashoboye kwafisha valeur yanje nga i5. Turiko reka tubandanye. Nababwiye ko mu kwafisha message ni print, par exemple dushobora kugira hello world. Aha nza guca nafisha message ni resume y'ibyo tuza kubonera hano. Voilà. On a affiché donc ndashobora kuvuga âge égale 21. Nshaka kwafisha imyaka print âge et virgule 21 âge. Aha à la sortie tuza kuronka l'âge est 21. Donc urabona neza nga harimwo aka espace. OK, je vais faire âge est 21. Sawa. Reka tugende rero hari ico bita les types de variables. Les types de variables nshatse kuzibibutsa nizo bita ama entier, float, le nombre flottant, on va le nombre avec les virgules, hakaba les chaînes de caractères izo bita les string, hakaba n'ama boolean muri Python. Les entiers bagira int, les float bagira float, boolean bagira bagira str. Voilà. Izi nizo type zibaho muri Python. Turiko mu kugira commentaire ni information itaza kuba interprétée dushirako dièse imbere. Tugombe dukore programme twashoboye kumenya kwafisha katumenye gusoma ibyo umutilisateur wacu yanditse. Rero dukore programme byo gushobora kubaza imyaka umuntu igaca yafisha. Turiko
ugira input baca bandikamo ngaha message quel est votre âge, voilà, et puis on peut afficher votre âge et ça. J'exécute le programme, j'exécute le programme. Quel est votre âge? 32. Voilà, votre âge est 32. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, donc porogaramu yacu yashoboye gukora. Ikindi kintu turabira hamwe ni mu matipe, tugomba turabire hamwe icyo bita amaliste. Amaliste ni iki? Liste ni ensemble des informations ziba zibitse ku buryo bw'uko umuntu ashobora kuzikoresha. Aha turacaye muri rezime kugira duce dukushikira exercice. Nk'akarorero nshobora kuba mfise nk'ama animaux, donc iyi ni liste des animaux, peut-être ndafise chien, quoi. Voilà. Ako ari muri liste, umenye ko à chaque fois dans un tableau, les éléments sont ok, aha no kuvuga ziba zifise ama index. En fait, hariho 0, donc 0 nkaha ninatora 0 nzoba ntoye chien, ntoye 1 nzoba ntoye chat, ntoye 2 nzoba ntoye oiseau, ntoye 3 nzoba ntoye poisson. Ok, voilà. Donc si je vais afficher l'élément à l'index 0, comment je vais faire? Je vais faire print animaux à l'index 0. À l'index 0, nous allons afficher agachamp. J'exécute. Voilà. L'ambaza que votre âge 12. Donc, 32 yatoye chien. Chien nginga. Nshatse kugira nkeneye kuvuga ko nkeneye kwafisha ibindi byose bikurikira cangira 0 double point. Si j'exécute, voilà, tous les éléments à partir de 0. Vous êtes ok, tous les éléments à partir de 2. J'exécute, ikinyereka izindi zisigaye inyuma. Voilà. Donc, voilà, vous guhera kuri D kugenda. La même chose, c'est fonctionnel no muri sens contraire. Nshobora no kugira print, donc ivy'imbere. Donc, nkavuga nkeneye byose utarashikira kuri 2. Canke ibiri à l'intervalle entre les deux éléments. Juste résumé kubera ko ibi twari twayibonye muri cours zacu ziheruka. D'accord. Igihe mumenye ivyo, donc il y a ce qu'on appelle les boucles. Les boucles en Python, ni kuvuga ni la manière ushobora guparcura ibintu. Donc kuzunguruka nk'akaroro kujyana afishe ngaha animal imwe ni kuvuga nshaka kuvuga pour chaque animal dans la liste des animaux, je fais double point, je vais faire à chaque fois il faut kuraba ko ngaha hariho ka espace, donc je dis la tabulation, je vais prendre un animal comme ça. Si je vais exécuter pour éviter qu'il kumbaza âge, je vais mettre ça en commentaire. Je reviens, je vais exécuter. Voilà, on a que yafisha tout 1 2. Donc twahejeje kumenya boucle. Hariho rero boucle idufasha guparcura. Par exemple, exercice bashobora kuba bakubwiye ok, uri nko kwishura bakubwiye ati kubera ko ukunda kuvuga mu ishuri niwandike inshuro igihumbi sinzosubira kuvuga mu ishuri canke inshuro ijana. So kuvuga ou kwandika sinzosubira kuvuga rimwe sinzosubira. Avec les boucles ça devient facile. Exercice sinzosubira kuvuga mu ishuri. Ok, donc iyo ukuntu bikora uca uvuga ati ok, for nkeneye kugira inshuro ijana in range, nkeneye guhera kuri 1 à 100 double point, veuillez écrire print sinzosubira kuvuga mu ishuri. Ok, iraza kugira, je fais ça, j'exécute. Voilà, aha yasubiye kugira sinzosubira kuvuga mu ishuri inshuro ijana. Iyo twari dukeneye kumenya ahantu twari tugeze, donc iyi irafata ico bita index ix, sivyo? Peut-être donc aha ca nkoresha enumerate. Aha donc ndashobora guca mvuga ati aha
x sinzosubira kuvuga ishuri ntuze mugabo ushaka kwenimera voilà. Ibyo birahetse muri exercice iheruka twari twarabiye hamwe kandi icyo bita les conditions. On avait vu la condition if omegre kandi gafishe comme ça biraza kuborohera. Je vais nommer ça condition point p. Twari twakoze programme ishobora gukrasa umuntu sero yuko ari mineur, majeur, adolescent, notable. Selon l'âge, il va yatanze n'umutizateri. Par exemple, umuntu avuze âge, twavuga ko input ifasha umuntu gusoma kuri clavier. Entre votre âge, donc si âge est inférieur à 18, umuntu mu mineur va avoir ibyo gucigira mineur. Sivyo? Aha no kuvuga twakoze condition imwe ijya kuvuga ati okay, si l'âge est inférieur, on va exécuter voilà. Ya nasubiye kwa exécuter affiché puis ubu unye na exécuter affiché yitwa condition. Voilà. 12 kimbwira que str cannot be translated in int. Donc iyerere rero nayigize kugira ngo mubone yuko wihenze nga je vais faire une comparaison. Sinovuga ko à chaque fois ici à la sortie on a toujours les sorties de type str. Pour convertir ça, on va d'abord dire que âge en entier âge entier ingana na int, je veux convertir, il va dire casting. Donc je veux convertir l'âge qui était en chaîne de caractères, je vais le convertir en entier. Ici la comparaison, Chambogati, ok, âge en entier si il est inférieur à 18. On va tester notre programme. Je vais entrer 12. Voilà, j'ai terminé. Aho ni mugiye urabona ko aha ni condition. Urashobora rero kwanshona yindi condition ukavuga else vous êtes majeur. Voilà. J'exécute. Je vais faire 33, 4. Vous êtes majeur. Voilà, kuca yafisha ngaha. Donc dans les conditions, il y a ikindi gihe ushobora kuba ufise nka age ziri nka ushobora kugira iyindi condition, urashobora kwanshena d'autres conditions ukoresheje elif. Ariko buri gihe ukamenya ko ushirako espace. Nk'akarorero mineur, majeur, senior no kuvuga umutaho. Voilà, vous êtes mineur, je exécute, je mets 80. Vous êtes un senior. Tuzoca turabira hamwe ubukurikira muri video yari ico bita amaclass. Amvaba objectif izo hariyo kurabira hamwe amaclass, ukuntu umuntu ashobora gucrea class et les exercices. So, mukeneye gukora ama exercice muca mwera muri description pour faire toute la pratique. Ego murakoze kuba abanywanyi b'isomero mushoboye kusangiza ubumenyi abandi, mubasangize kano ka video kandi ntimwibagire kugira subscribe. Murakoze.